Sebarundi ingoma nyinshi impundu nyinshi ateye iteka rino higanwa ateye iteka arabaramutsa cyane Nyenicubahiro n'iteka ryinshi cyane turabahaye ikaze Sebarundi amashi menshi cyane twakira umuvyeyi wacu yateye iteka rino higanwa igice cya nyuma c'inkingi zimbona kazoza ari nacyo gituma yateye iteka ugwaruka ateye iteka bino birori ni iteka ridasanzwe mwumve yuko tubashimiye cyane bivuye ku mutima tumwotera amashi menshi Sebarundi tubasaba yandi mashimwe kuri uyu muhingamo w'igenekerezo rya aha ni sawa imboga igira inyuma Nyenicubahiro imbonakazoza ni umugambi w'igihugu ariko nta mugambi utagira uwuzana cyangwa uwushikiriza. Twari tubikiye nka Diaspora ndundi tumaze iminsi 3 mu mwiherero twarimo rero twariko turaba ibyaranze iki gihugu mu myaka 5 iheze, aho ubuno Burundi imyaka 5 iraheze mu buramutswa oza nayo imbonakazoza ni umugambi wanyu. Twebwe Diaspora twiyemeje gushigikira indongozi yose yoza itubwira ivyo dushikana ku Burundi twifuza, Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Mu mwanya mwaduteye iteka kugira mushimire abaje muri rino higanwa. Inama rero yarakoranye iminsi 3 turakirya nini vyabaranze, turabona yuko mukwiye agashimwe mukwiye ni kubera iki? Ubwa mbere ni kubera ko mwazanye imbonakazoza hanyuma iraheze mu mugambi w'igihugu, kandi mu vyo muvuga buri munsi muvuga ibijanye n'ingene abarundi twohindura ingendo kugira dushikire ubwo Burundi. Icya kabiri nuko mwashize imbere ugwaruka bwo Burundi bw'ejo. Icya gatatu nuko muri umwe mu baperezida bakira kandi bumviriza uwo ushikirije ikinyuranye n'ico mwiyumvira, nimuheza ngo muryagagure muramwengenga kugira ngo bigende neza. Hanyuma ikindi gikomeye nuko Diaspora mwayihaye ikibanza mukavuga mu majambo mwagiye murashikiriza yuko mushigikiye abarundi bari mu mahanga kugira baze, kandi mwiteguye kubakingira no kurwanya uwo wese yoburabuza imigambi y'iterambere. Nagomba rero mu vyubahiro vyanyu ndabinginge muvyaguruke kugira mushike hano tubashikirize kano gashimwe kariko amajambo meza akurikira. Ndagomba protokole badufashe protokole ngomba abari bo badufasha ego kugira ngo uru rupapuro urupapuro rw'iteka
tubashikirije Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu rwanditse ko ano majambo akurikira. Hejuru ni logo ya Diaspora kugira mwumve ko abarundi baba mu mahanga turi inyuma yanyu kandi tubashigikiye mu rugamba muri mwo kubaka igihugu. Certificat d'honneur décerné à son excellence le président de la République du Burundi en témoignage de notre profonde reconnaissance pour sa vision éclairée et son engagement et son leadership rassembleur ayant initié la démarche de Dimbona Kazoza promouvant une paix durable et une sécurité nationale renforcée et a donné une place d'honneur à la diaspora burundaise, l'invitant à contribuer activement au développement du pays et a mis la jeunesse au cœur des priorités nationales et pour son sens élevé de l'écoute, favorisant un climat d'inclusion, d'ouverture et de dialogue sans exclusion. Que cet hommage exprime notre administration sincère et notre engagement à soutenir ça notre mission pour un Burundi prospère, uni et tourné vers l'avenir. Merci beaucoup. Mutwemerere mutwakirire ako gashimwe, mutwemereye duce dugifoto ngaha. No guteza imbere igihugu kandi biri nimwe mu nkingi z'imbona kazoza. Mubikora neza cyane muri umurimyi mworozi w'icitegererezo. Twashimye yuko mu ngabire tubaha inka bijana n'intama. Nagomba rero ntavuze amajambo menshi, akamaro k'inka mu Burundi turakazi, n'intama turazi ikivuga. Tubipfurije kuguma mutera intambwe. Iyi nkoni twagomba tuyibashikirize kugira tuce tubereka ingene twabitunganije. Izi nka ni zitanu, ingo uwo muri Aziya. Inka imwe irepresenta abarundi bose baba muri kontina ya Aziya. Hanyuma inka ya kabiri irepresenta abarundi baba muri Australia. Iyindi nka irepresenta abarundi baba mu Bubirigi muri Europe. Ababinyuranije. Iyi ni South Africa. Iyi nayo niyo muri Amerika. No kuvuga twagerageje kugira ngo tubitunganye aha naho ni muri Afrika. Mutwemerere rero tubahe inkoni yo kuziyobora kugira ngo mubandanye mubicitegererezo mu gihugu kandi mubikore mumva neza ko Diaspora tubashigikiye, turi nyuma yanyu mu rugamba murimwo rwo kubaka igihugu. Hasaba abo turi kumwe bongere bamukomera amashyi cyane. Hanyuma no guteza imbere igihugu kandi biri nimwe mu nkingi z'imbona kazoza. Mubikora neza cyane muri umurimyi mworozi w'icitegererezo. Twashimye yuko mu ngabire
twubaha inka bijyana n'intama. Nagomba rero ntavuze amajambo menshi, akamaro k'inka mu Burundi turakazi, n'intama turazi ikivuga. Tubipfurije kuguma mutera intambwe. Iyi nkoni twagomba tuyibashikirize kugira tuce tubereka ingene twabitunganije. Izi nka ni zitanu, ingo uwo muri Aziya. Inka imwe irepresenta abarundi bose baba muri kontina ya Aziya. Hanyuma inka ya kabiri irepresenta abarundi baba muri Australia. Iyindi nka irepresenta abarundi baba mu Bubirigi muri Europe. Ababinyuranije. Iyi ni South Africa. Iyi nayo niyo muri Amerika. No kuvuga twagerageje kugira ngo tubitunganye. Aha naho ni muri Afrika. Mutwemerere rero tubahe inkoni yo kuziyobora kugira ngo mubandanye mubicitegererezo mu gihugu, kandi mubikore mwumva neza ko Diaspora tubashigikiye, turi nyuma yanyu mu rugamba murimwo rwo kubaka igihugu. Hasaba abo turi kumwe bongere bamukomera amashyi cyane. Hanyuma no guteza imbere igihugu, kandi biri nimwe mu nkingi z'imbonakazoza. Mubikora neza cyane, muri umurimyi mworozi w'icitegererezo. Twashimye yuko mu ngabire tubaha twubaha inka bijyana n'intama. Nagomba rero ntavuze amajambo menshi, akamaro k'inka mu Burundi turakazi, n'intama turazi ikivuga. Tubipfurije kuguma mutera intambwe. Iyi nkoni twagomba tuyibashikirize kugira tuce tubereka ingene twabitunganije. Izi nka ni zitanu, ingo uwo muri Aziya. Inka imwe irepresenta abarundi bose baba muri kontina ya Aziya. Hanyuma inka ya kabiri irepresenta abarundi baba muri Australia. Iyindi nka irepresenta abarundi baba mu Bubirigi muri Europe. Ababinyuranije. Iyi ni South Africa. Iyi nayo niyo muri Amerika. No kuvuga twagerageje kugira ngo tubitunganye. Aha naho ni muri Afrika. Mutwemerere rero tubahe inkoni yo kuziyobora kugira ngo mubandanye mubicitegererezo mu gihugu, kandi mubikore mwumva neza ko Diaspora tubashigikiye, turi nyuma yanyu mu rugamba murimwo rwo kubaka igihugu. Hasaba abo turi kumwe bongere bamukomera amashyi cyane. Hanyuma